Ndabaramukije bakunzi ba televiziyo y'Isanganiro nongera ndabaha ikaze mu makuru yo kuri uno wa mbere twabateguriye nayo agizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Agakuru keza ku bakozi ba leta nabo mu mashirahamwe leta ifisemwo imitahe aho bagiye kuronswa amapete baciye kuva mu 2016 gushika muri 2022 vyashikirijwe kuri uyu wa gatanu heze mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta. Muri ano makuru muraza gukurikira amakuru yo hakurya y'amazi aho mu gihugu ca Ghana hato abantu babiri bafise ingwara bitiriye virus de Marburg mu mwanya muto na makuru arambuye. Dasi kwa ikaze muri ano makuru hagenewe ikibanza caranguriwemwo imigambi yo gutunganya amazi y'ikiyaga Tanganyika mu Burundi. Abegwa no mugambi bashimye ibikorwa bijanye no kongereza ubushobozi bw'ikibanza kiri ku buterere cegeranirizwamwo umucafu. Leta ibicishije mu bushikiranganje bujejwe ibidukikije isaba ko hokurikira ibindi bikorwa nk'ivyo. Inkuru tubaza mugenzi wacu Jean de Dieu Irakoze. Ico ni kibanza kizoshikirizwamwo ivyondo bivanguwe mu mazi y'umwanda casanuwe mu mugambi wo gutunganya amazi yisuka mu kiyaga Tanganyika Gatawama kiri mu vyaranguwe n'uwo mugambi vyagendewe. Kubw'umuyobozi w'ibidukikije mu ishirahamwe rijeje gutunganya ikiyaga Tanganyika, uwo mugambi ujanye no gukingira hamwe no guteza imbere amasoko y'amazi kubaba ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Amazi tunywa twese tubanza kuyariha. Amatara muyaga nkuba dukoresha nta numwe vyotera ikibazo canke ingorane ngo nuko ayarishe. Mugabo hageze gutunganya ibisagara vyacu ngo duhamagara ingenzi, duhamagara abanyamitahe, tukabanza gusaba abaza kudufasha kwegeranya imicafu. Naho rero twebwe tuvuga mu ishirahamwe rijejwe ikiyaga Tanganyika yuko ibihugu bikikuje ikiyaga canke ibi bisagara biri ku kiyaga bitegerezwa gushiraho uburyo bw'ingene imicafu yegeranywa, hanyuma uburyo bwo kuyegeranya no kuyihingura kugira ngo ishobore gukoreshwa mu bindi bisata, ayo mafaranga ave muri abo nyene baba batumye imicafu ihaba. Bimaze kurangurwa n'uwo mugambi mu gihe hasigaye umwaka umwe ngo urangire, birashimwa na leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganje bwegwa, ariko igasaba ko hotanguzwa uwundi mugambi wa kabiri wagutse. Ku vyakozwe muri uwo mugambi Gatawama turashima cyane gose, tugashimira na leta y'Ububirigi yashoboye kudufasha gusha uwo mugambi kuko byatumye y'amazi ahora agenda mu kiyaga Tanganyika mwahora musanga yacafuye, ubu vyaraheze kubera ivyuma byaragiyeho bishasha, inyubako zirasanurwa, ubu bimeze neza. Turashima cyane mugari niko dushima, twasavye yuko bobandanya tugashaho ne umugambi gira kabiri kugira ngo ibikenewe ni byinshi. Turakeneye gufata ayandi amakartie yose kuko nabwe turi mu kiyaya Cimbo, kuko amazi yakorehe twifuza ko yose yoca yotunganywa nkuko yari atunganijwe. Userukira ubumwe bwa Buraya bwatanze uburyo hamwe n'userukira ikigo kijeje iterambere cy'ababirigi Enabel kijeje kuwushira mu ngiro, bose bagarutse ko ikibazo cyo gutunganya amazi mabi bisaba inguvu zivuye mu mpande nyinshi. Urakoze mugenzi wacu Jean de Dieu kuri iyo nkuru. Nkuko nayo nabibabwiye mu ntango zano makuru, abakozi ba leta be nabo mu mashirahamwe leta ifisemwo umutahe bagiye guhabwa amapete baciye kuva mu mwaka wa 2016 gushika muri ruheshi wa 2022 nako vyashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi kuri wa gatanu heze hari mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta, aho yasiguye ko ivyerekeye politike nshasha y'imishahara. Ahmed Mutore. Itegeko nshikiranganje rijanye no kuduza amapeta abakozi ba leta bagengwa n'itegeko rya leta Statut Général des Fonctionnaires kuva mu mwaka wa 2016 ushika mu kwezi kwa gatandatu muri uno mwaka, riheruka kwigwa rikanemezwa n'inama shikiranganje ngo rizotuma abakozi baca bahembwa hisunzwa amapete bagiye baraca muri ico kiringo, nkuko vyasiguwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi.
rero twariyumviye tuca turasaba yuko boshiraho iryo tegeko rituma amapete y'uwo mukozi aduga. Ntibisigura yuko tumuhaye amahera mu iyo myaka, ariko amapete araduga ku buryo bw'uko nitwagera guhemba abakozi ba leta twisunze iyi politike nshasha y'imishahara aca hemberwa ku mapete yarashitseko. Nayo ku kibazo c'abakozi b'amashirahamwe leta ifisemwe mutahe, aho bavuga ko bakora iya gatandatu, iya mungu, amajoro, eka n'imisi y'akaruhuko, uwo muvugizi w'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi yishuye ko ubuzi busa bwashizwe hamwe ico yise emploi type bunahabwa n'amanota hafatiwe ku vy'abakoresha bayo mashirahamwe batanze. Aha tuvyumve neza, ntihahawe amanota umukozi, hahawe amanota intebe uwo mukozi yicaramwe. Bisigura yuko umukozi aza kwicara mu ntebe isanzwe ihawe amanota. Muribuka yuko mbere hahimirijwe nuko abakozi bose ba leta mbere n'abakora mu mashirahamwe yegukira leta berekana neza ico umukozi wese akora. Hajya ntivyari ivyo imfagusa, bisigura ko twariko turitegurira iyo politike ijanye n'imishahara. Rero ubu hasigaye yuko ayo mashirahamwe yigenga mugabo akoresha amahera ya leta nayo yisunga iryo tegeko. Ico nobabwira nuko haba iyo tegeko rijanye n'imishahara, haba n'amategeko mperekeza yose yaramaze kwigwa n'inama shikiranganje, hakaba hasigaye yuko ashigwako umukono. Ico nobabwira rero nuko botenyenya ayo mategeko agashigwako umukono, gutyo bagashobora kuyisunga hariho icanditse. Iryo tegeko rishasha ritunganya ivy'imishahara ku bakozi ba leta ngo rikaba rije gutuma abakozi badasubira kurangamiza ngo bifuze gukorera ubundi bushikiranganje butandukanye n'ubwo barimwo bivanye n'ubusumbasumbane bw'imishahara. Dusimbire hakurya y'amazi aho mu gihugu ca Ghana abagwayi babiri b'ingwara bitiriye virus de Marburg batowe. Iyo ngwara ikaba itera umucanwa mwinshi no kuva umwuna nk'ingwara ya Ebola. Amakuru dukesha African News amenyesha ko abagwayi ba mbere batowe kuri no munsi w'Imana kuri uyu w'Imana mu gihugu cose. Inkuru twatorokanijwe na mugenzi wacu Sheila Irambona. Ayo makuru amenyesha ko naho hatowe abantu babiri bagwaye iyo ngwara ngo birakwiye ko bitera ishinga leta ya Ghana, ngo abajejwe amagara y'abantu bemeje ko ibipimo bagize ku bantu babiri haraciye imisi ngo vyerekanye yuko ngo harimo virus ya Marburg, ngo virus yica nka Ebola. Ayo maraso akaba yari yarungitswe mu kigo citiriwe Pasteur Tidakare kugira apimwe. Mu ntango y'uku kwezi abantu 98 bahuye n'abo bantu babiri banduye bari bashizwe ahiherereye, ngo gushika muri kino gihe nta bandi bantu bafashwe n'iyo ngwara baribonekeza. Kubwa OMS iyo ndwara ikaba yandukira umuntu biciye ubuhungarema, umuntu akaba yandukiza ubundi biciye mu cuya canke aho umuntu yakoze. Hakaba hari ibindi bihugu vyari bimaze gutora abagwaye nko muri Angola, muri Afrika y'Epfo, Kenya no muri Guinea. Tukiri muyavugwa mu makungu mu gihugu ca Ukraine naho amakuru dukesha France 24 tumenyesha ko umukuru w'ico gihugu ca Ukraine Zelensky yirukanye umushikiriza manza mukuru n'ujejwe igendereza bo muri ico gihugu. Ayo makuru atumenyesha kandi ko yabahoye gukorana n'abarusiya. Inkuru tubaza mugenzi wacu Lidi Gahimbare. Son adresse à la nation du soir, Volodymyr Zelensky prend un ton particulièrement grave. Nijambo yashikirije abanyagihugu ku mugoroba kuri uyu w'Imana, Volodymyr Zelensky akoresheje n'ijwi ridasanzwe yashikirije akababaro ku bakozi ba leta bahemukiye igihugu. Avuga ati muri iyi misi imanza zishika ku 651 nizo zaciwe ku bahemukiye igihugu, byakozwe harimwo n'abakozi b'umushikiriza manza mukuru, urwego rw'ubucamanza hamwe n'abandi bajejwe umutekano. Muri abo abarenga 60 mu bakozi bakorera mu biro by'umushikiriza manza mukuru hamwe n'abakozi bajejwe umutekano. Kuri ivyo Volodymyr Zelensky ashimikira hanini ku bajejwe abandi. Ati nafashe ingingo yo kwirukana umushikiriza manza mukuru hamwe n'umukuru wajejwe igendereza muri Ukraine. Uwa mbere yakuwe yitwa Irina Venediktova, uwo mucamanza
umushikirizamanza ajejwe gukurikirana ubutungane bw'ibyaha by'inyuma y'intambara aha mu kwezi kwa kane yari ku rubuga ari kumwe n'igisirikare c'Ubufaransa igihe hari habayeho ubwicanyi mu karere ka Kiev yavuga ati turafise akazi kanshi dukora muri iyi misi mu gukurikirana ibyaha bikorwa mu ntambara na cyane cyane ibyaha bihungabanya agateka k'umuntu ubundi yakuwe nutwara urwego rw'ugendereza Ivan Bakanov yari yegereye ubutegetsi uwo nawe akaba yagirizwa gutanga amakuru ku gihugu c'Uburusiya. En Crimée, un homme qui, selon Kiev, a envoyé des informations classifiées vers la Russie. Ni kuri iyo nkuru duciye dusozera amakuru twe twabateguriye avugwa muri mihigo Kirundi ndabashimire kubona mwayakurikiye nshimira n'abafashije kuyegeranya eka nabari mu hinga bw'ivyuma mu bandanye mugira ibihe byiza na televiziyo y'Isanganiro.